Inama z'ingenzi zifasha abagore kubasha kugeza ibyishimo ahakomeye. Ibintu bitandatu bifasha umugore kugeza ibyishimo ahakomeye canke ku ndunduro. Mbahaye ikaze cyane kuri channel, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero nashoboye kubategurira ikiganiro kivuga ngo inama z'ingenzi zifasha abagore kubasha kugeza ibyishimo byabo ahakomeye. Okay? Narabandanya ngomba kubigusaba gukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel Ivy'iwacu TV kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu biborohere kubibona canke twongera kubasaba gusharinga mu nshuti. Okay? Uyu munsi ngomba guhagarara cyane kuri iki kintu cyo kubasha kugera ahakomeye. Iyo mvuze kubasha kugera ahakomeye ni hamwe umugore ashikanwa ku ndunduro, ni hamwe umugore iyo yakorewe imibonano mpuzabitsina akarangiza n'ibintu byiza cyane. Uyu mugore arishima kandi aranaryoherwa, arishimira igikorwa, sibyo? Ni byiza rero gushikana umugore ku ndunduro kandi ni by'agaciro. Iyo umugore arangije araryoherwa cyane. Ni ukuvuga ko umugore arinze arangiza kubera ko yumva ko uburyohe buri muri ico gikorwa ari ubukomeye. Ni ukuvuga niyo umugabo yamukeneye aranyaruka kuza, niyo umugabo amukeneye arumva ko avyishimiye. Kubera iki? Arazi uburyohe buri muri kijya gikorwa. Okay? Ariko rero hariyo difference n'umugore atarigera arangiza umunsi wa rimwe. Umugore atarigera arangiza n'umunsi wa rimwe, ni ukuvuga ko umugabo haragera hamukenera akabikora bya bindi byo kwikurayo, bya bindi byo kuvuga ati ni hamwe hambasi tu, sibyo? Ubundi bwo ntavyo mba nkora. Kubera iki? Nta n'umunsi ararangiza. Rero umugore atararangiza ntabwo arumva uburyohe bw'imibonano mpuzabitsina. Nyene apfa kubikora. Kuvyara naho turabizi ko ari ibintu bisanzwe, n'umwanya muto umuntu akavyara. Kuvyara nta tekinike ndende bisaba. Okay? Mugabo rero uku kugira ngo ushikanwe ku ndunduro bisaba tekinike, bisaba kwirekura, bigasaba ibintu byinshi. Okay? Rero umugore amaze gushikanwa ku ndunduro n'utarashikanwa ku ndunduro hariho difference nini cyane. Nimba utarabigeramwo na rimwe, gerageza muri ibi bimwe ngiye kuvuga canke ngiye kukubwira kugira bigufashe kugeza ku ndunduro. Iyo rero ukurikiranye ino video ngiye kukubwira, irashobora kukwereka uburyo ushobora kubigenza kugira ngo nawe uryoherwe nk'abandi. Okay? Wumve uburyohe burimwo. Ndere nturaryoherwa, umva uburyohe burimo. Aha rero kuri ba badamu bama bavuga bati jewe sindigera ndyoherwa n'umunsi wa rimwe, tubanye n'umugabo imyaka ine, mugabo sindigera ndyoherwa n'umunsi wa rimwe. Gerageza gukurikirana ino video nateguye, iraza kukwereka uburyohe burimwo, kandi niwabikora nawe uraza kubona ko harimo itandukaniro rikomeye cyane. Okay? Wowe rero bikundira ko wogera ku ndunduro, shima Imana, kuko ni ibintu biryoha cyane. Iyo bigukundiye rero kugera ku ndunduro ni ibintu biryoha cyane. Bituma nawe rimwe na rimwe ari wonyene wironderera umugabo. Sheri yatevye ugatangura gutelefona, sheri uri he, ndagukumbuye iki? Kubera ukumbuye bya bindi yagukoreye wa munsi, uraryoherwa, sibyo? None nivyo bituma utangura gutelefona canke wandika SMS ati sheri ndagukumbuye, sibyo? Ariko umunsi utarigera uryoherwa, ni gute wamwandikira ati ndagukumbuye? Ni ibisanzwe tu. Aha rero ndiko ndavuga ati rero wowe umaze uhora ushikanwa ku ndunduro, shima Imana, kuko ntabwo ari ibintu by'abantu bose. Kuko abagore bamwe ntabwo babishikamwo, ntabwo bagezwaho hantu, biteye ko abagabo babo babibakorera nabi. Navyo nyene biri mu bituma badashikanwa aho hantu. Rero wowe nambi Imana yaragufashije ukaronka umugabo azi kubikora, ukaronka umugabo azi kugutegura, ukaronka umugabo agushikanira ku ndunduro, shima Imana. Shima Imana by'ukuri, ntabwo ari ibya bose. Ngomba rero ambwire ba bandi batarigera bashikanwa ku ndunduro, nkurikirane.
uraza kumenya tekinike uzoza urakoresha kugira ngo nawe wumve uburyohe abandi bumva. Weho kuki bigusaba ko uza urakurikirana ivyigwa kugira ngo nawe ivyo vyigwa uza urabikora, hanyuma nawe ushikanwe aho abandi bashikana. Bizoba ari ibintu byiza cyane. Icambere rero kuri wa mudamu atarashikanwa hehe ku ndunduro, kugira ngo rero ashikanwe ku ndunduro, ico akwiye gukora ni igiki? Icambere irekure, ukoreshe kuniha n'ibindi byose bikenewe, sibyo? Reka kwifata. Abadamu benshi muri ifata. Iyo tugeze hano hantu by'ukuri badamu beza bamudukurikirana, reka kwifata, irekure. Hari umudamu yumva neza ari mu gikorwa ariko arajanwa muri modu kuntu akaca yifatafata, yakumva amavangingo araje kuyarekura bikanka, urumva akaca yifata no kunihananiye. Igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiryoha mu gihe muri kuvuga. Ntabwo muja ngaho mukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mube nk'ibimeme umenga ntimuvuga. Ni gute muzakwega iswingi hagati y'umugore n'umugabo? No. Kino gikorwa kugira ngo umugabo akujyoherereze habaho kuniha. Iyo uri kuraniha umugabo araryoherwa akavuga ati madame wanje ndi kumukorera neza. Okay? Bigatuma abasha kongereza volume, ivyo yari ko arakora bigatuma anarondera n'ibindi agukorera kugira ngo uryoherwe. Rero gukora imibonano mpuzabitsina ukoresheje kuniha cyangwa ukavuga y'amajambo meza aryoheye ugutwi, ayo majambo atuma agushira muri modu neza. Ayo majambo wowe uba uri kuvuga ku buriri atuma mwinjira mu gikorwa nyezina neza atangorane zibayemo. Mugabo iyo habaye guhora urumva ko kiba ari kibazo bikomeye cyane. Kabiri, hari ikintu abantu bakunze kwirengagiza kandi iki kintu kirakomeye cyane mu rugo. Iki kintu ni ikintu bubakanye bafata minenega. Mugabo kubabikora baramaze kubona inyungu y'iki kintu. Okay? Aho izanana. Kandi iki kintu kiri mu bintu bifasha itegurwa ry'umubiri w'umudamu canke w'umugabo kuryoherwa. Ni cyahe? Gukinishanya. Hari umwanya umugore n'umugabo mukwiye gufata, hari akanya mukwiye gufata ko kuja mu mifino mugakina, mukaryoherwa. Kujya muri ko murakinishanya, muba muri ko muratuma ingingo zanyu z'umubiri ziyumvana namwo, kandi utibagiwe igitsina. Murashobora gutangura gukina, umugore n'umugabo muri kuburira mutangura gukina. Nta programme mwari mufise, nta gahunda mwari mufise ko gukora imibonano mpuzabitsina. Nta programme mwari mufise. Mugabo kubera ko muri ko murakinishanya, ukaca wisanga ibyo bintu, ico gikorwa mukibayemo gutyo. Sibyo? Ukaca usanga murabikoze. Kubera kujya gukinishana habaho gukorakoranaho, mugakoranakoranaho mu bihimba by'umubiri bitandukanye. Kandi wa mugabo wenda kubwire iri ni banga. Iyo uza urafata umwanya wo gukinisha umugore wawe, kuri wa mugabo usanga atazi aho ashobora gukora umugore hanyuma agashukwa n'ingoga. Iki kintu kiri mu bintu biguha secret yo kumenya aho umugore wawe iyo uhamukoze ashobora gufata umuriro n'ingoga gusumba ahandi. Wowe ushobora kubikora uri mu gufyina, mugabo muri kujya gufyina biza kukuvumburira ikintu utaruzi wa mugabo. Okay? Bituma bikuzanira ikintu utarusanze uzi. Gutyo ukaca wubura ibanga ati madame wanje ndamukoza aha birakomera. Kandi niyo wakoze muri ko murafyina ubwo nyene muhita mubikora. Umva ubuvumbuye umubiri w'umugore wawe. Rero iki gikorwa cyo gukinishanya ni igikorwa cyiza cyane. Hari abantu iyo bamaze kurongorana bakinye bakira abafiance bakirishanya, ariko bamaze kuba abamama n'abapapa bamaze kubyara abana, ukamenga bya bindi ibyo gukinishanya muca bihagarara, urukundo ruravomerwa. Kandi ni bibiri mu bintu bivomerera urukundo. Waye mudashobora gukinishanya, harageraho umwanya wo gukina umugore n'umugabo mugakina. Ni ibisanzwe tu. Ibi biri mu bintu bifasha kumenya imibiri yanyu uko ihagaze. Igihe muri mu gikorwa n'uburyo bufasha abagore benshi kuzamura ibyishimo byabo bikagera ahakomeye igihe muri mu gikorwa c'imibonano mpuzabitsina. Sibyo? Birafasha cyane abagore,
birafasha cyane abagore mu kuzamura ibyishimo by'imibiri yabo. Okay? Ukajyana icyiyumviro cyawe cyose n'ubwenge bwawe bwose mu gikorwa. Iyo ufashe ibyiyumviro byawe n'ibyiyumviro birakora muri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo ufashe ibyiyumviro byawe byose n'ubwenge bwawe bwose ukirengagiza bya bindi byose, hanyuma ukabijyana mu gikorwa, muri uwo mwanya muba murimwo murakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ibi biri mu bintu bituma umugore ushobora gushikanwa ku ndondoro cyangwa ushobora kurangiza. Mugabo iyo mu bwenge bwawe bidahari, ibi bituma utarangiza, kuko iyo utabifise mu bwonko ucumenga ni ibintu bisanzwe tu, ucumenga sinzi ibintu muba muri gukora. Ariko iyo uvyiyumviriye ubwenge bwawe ukareka bya bindi wiyumvira, ukabanza ukabishira ku ruhande, hanyuma ukabanza ugafata umwanya w'igikorwa ukoresheje ubwenge bwawe, ibi biragufasha madame kurangiza. Sibyo? Bituma bigushikana ku ndondoro. Okay? Ikintu cya nyuma navuga, fata akanya uhumeke neza, kuko byirukana stress n'imihangayiko muri ako kanya. Aho rero ni wa mwanya w'igikorwa mugomba gukora imibonano mpuzabitsina, bamaze kubona yuko uyu mwanya n'umwanya ukomeye cyane. Abantu bawufata minenego, uyu mwanya w'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni umwanya ukomeye cyane, n'uwo mwanya umugore n'umugabo bubaka urugo. Okay? N'uwo mwanya wo kubaka urugo, nta wundi mwanya wo kubaka urugo. Rero muri uyu mwanya umaze kubibona, urashobora guhumeka, ufise gukoresha uburyo bwo guhumeka neza, ugahumeka neza kugira ngo ibyo wiriwemo ku kazi, ibyo wiriwemo muhira, za stress zose wari ufise mu mutwe ubanza kwanza uzirengagize muri uwo mwanya. Iyo ukuyemo rero zino stress mu mutwe, nibyo bya bindi navuze ati biri ngaha, biri mu mutwe. Iyo ukuye rero za stress zawe mu mutwe, bigufasha kugushikana ku ndondoro, bigufasha wo mudamu kurangiza. Umugabo we ni ibintu bisanzwe tu, umugabo ararangiza umwanya wari wose, umugabo ararangiza. Mugabo kurangiza kw'abagore kuratandukanye no kw'abagabo. Kurangiza kw'abagore ni akazi, ni ukwitanga. Umugabo ni umwanya muto ukazubona ararangije. Rero kugira ngo ushikanwe ku ndondoro, kugira ngo wumve uburyo abandi bumva, bigusaba iki gikorwa mpejeje kuvuga hano. Nukurikiza bino mpejeje kuvuga, bizogufasha kurangiza, bizogufasha kukugeza ku ndondoro nk'uko abandi bigenda, kandi niho uzoba wumva uburyohe bw'imibonano mpuzabitsina. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane, naho utaha. Bye bye.